Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho rwibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho abasoda bamaze gufata ingingo ihambaye cyane kandi iteye ubwoba irebana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera mu gihe abandanya kurungika abasoda gupfira mu ntambara muri Kongo, intambara abasoda badatahura bakaba bateguye ikintu gikomeye cyane gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abasoda nka bose baramaze kunanirwa kandi baramaze guterwa ishavu n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera mu gihe atariko arafata ingingo ibereye yo kureka kugumya kurungika abasoda b'u Burundi gupfira muri Kongo n'abanze kurwana muri Kongo bakaba baragarutse mu Burundi, bakaba bari guhura n'ibibazo bikomeye cyane aho bari gutotezwa umunsi ku munsi, bakaba bari gukorera iyicwa rubozo aho bapfunzwe atanagahuzu bambaye. Ibyo nyine bikaba biriko biratuntuza abandi basoda bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba, bakavuga ko byanze bikunze agomba kubiryora. Hari amakuru ahambaye cyane twabateguriye nyine desheje kuronka y'ibyo abasoda bariko barategura bagiye gukorera Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kwihora. Byose nyine twabibateguriye turabibashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi anababaje, aho abanyagihugu barababazwa n'ikori ridasanzwe ryo kwakira amasengesho mukuru y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye, aho abanyagihugu batari bake barifise agahinda gakomeye cyane n'agashavu, bakavuga ko ibintu bariko barakorerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu umwanya n'umwanya ashobora kubibazwa, kuko ariko arabaka amafaranga menshi cyane, amafaranga y'umurengera biriko birabatera agashavu gakomeye cyane, bakabona ko ibi bintu bidahindutse byanze bikunze bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi, kuko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi ni ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira amakuru arabana n'ibiriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi, aho abasoda bamaze kugumya amagabo bavuga ko umwanya n'umwanya bashobora gukora ikintu gikomeye cyane gishobora kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubanze tubabwire agahinda n'agashavu abarundi bafise kubera amafaranga bariko bararihishwa yo kwakira igikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu, igikorane cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, ariko akaba ari abanyagihugu bariko baratozwa amafaranga yo kugira ngo bazatunganye iki gikorane. Ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda. Abanyagihugu barahanzwe ariko ridasanzwe ryo kwakira amasengesho y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye, aho ni muri komine Mushiha, mu gihe umuryango mukuru w'igihugu wateguye igikorane cyo gushimira Imana ku byo waronse muri 2023. Igikorane kizobera mu ntara ya Cankuzo kuva ku wa 2026 gushika ku wa 30 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Abanyagihugu muri komine Mushiha baridoga cyane. Abanyagihugu bavuga amafaranga y'umurengera bariko baratozwa ku ngufu, bavuga kandi ingene bategekwa kuzitaba ico gikorane. Abanyagihugu bariko bararemerezwa ayo makori adasanzwe, mu gihe ibiro by'umukuru w'igihugu bisanzwe bifise miliyoni zishika 300 zigenewe ibyo bikorwa byo kwakira ibikorane biba byatunganijwe n'igihugu. Umunyagihugu w'imishiha yanditse ati: Nyakubaha ujererwe kuvugira abanyagihugu baba banigiwe muri menshi mu gucikiriza ayo bagowe. Njewe ejo nazindutse numviriza kubijanye n'igikorane kigiye kubera mu Cankuzo.
numvise uvuga abakozi ba leta natwe abanyagihugu bato bato turiko turahura n'ingorane zikomeye cyane kandi turiko turahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ibintu biriko birakorwa n'abadutwara aho bariko baratwaka amafaranga y'umurengera yo kwakira igikorane kitunganywa n'umuryango mukuru w'igihugu. Abanyagihugu bavuga amafaranga y'umurengera bariko baratozwa ku ngufu, bavuga kandi ingene bategekwa kuzitaba ico gikorane. Abanyagihugu bariko bararemerezwa ayo makori adasanzwe mu gihe ibiro by'umukuru w'igihugu bisanzwe bifise miliyoni zishika 300 zigenewe ibyo bikorane. Umunyagihugu w'imishiha yanditse ati nyakubahwa ujejwe kuvugira abanyagihugu baba banigiwe muri menshi mu gushikiriza ayo bagowe. Njewe nazindutse numviriza ibyo mwavuze ku bijanye n'igikorane kigiye kubera mu Cankuzo, numvise uvuga abakozi ba leta natwe abanyagihugu bato bato uratwibagira. Natwe byagenze uko buri munyagihugu wese ategekerezwa gutanga iyo ntererano, guhera ku wunyonga ikinga gushika ku wunyonga imodoka. Unyonga ikinga azotanga amafaranga ashika 1,500 y'amafaranga y'amarundi. Unyonga moto azotanga amafaranga 5,000 by'amarundi. Hama unyonga imodoka Probox azotanga 30,000 by'amafaranga y'amarundi. Hama abadandaza bato banda ku isoko naho yoba ivoka bazotanga amafaranga 2,000 by'amafaranga y'amarundi. Abamo botiki bazotanga 10,000. Hariho n'abazotanga amahera yabo mwibahasha barabye amikoro bafise. Jewe ico naca nibaza ni ikibazo gikomeye cyane. Nta mahera yo gutegura ibyo bikorane asanzweho, nubwo biri gutyo bo barasabye ko botererwa ntibyoca bikorwa mu kandamiza abanyagihugu. Hama basenge abanyagihugu bariko baririra, basenge abanyagihugu bariko bararira, kuko ndazi neza ko ayo mahera azoherera mu mifuko yabo, kuko ndazi neza ko ataco azigera akora. Igisumbirije kurushaho, umunyagihugu wese aba muri iyo ntara azoja mu gikorane ku ngufu, ndetse agategekwa n'incuro azojayo kuri buri komini, batitayeho nibura ry'ibitoro rimaze iminsi. Ibiciro byo kwiyunguruza byaduze. Nimwibaze nko ku munyagihugu avuye Mishiha aja mu Cankuzo kuri centre kugenda no kugaruka bitwara 30,000 by'amafaranga y'amarundi. Aho ntiwasizemwo ayo ufungurirayo n'intererano yatanze. Biteganijwe ko abanyagihugu bazojayo incuro zibiri zose. Gushika ubu amahera ariko aratozwa ku ngufu atacamira, kandi biriko birakorwa ku ngufu zikomeye cyane, aho uwanze kuyatanga anakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Turaruhijwe n'intererano z'agasakisaki ziguma zakwa abanyagihugu. Turetse ibijanye n'ico gikorane c'umukuru w'igihugu, abanyagihugu dusanzwe tuguma dutanga amahera y'agasakisaki yitwa ngo ni intererano kandi arya abatware. Ndabaha nk'akarorero, hari ibitaro byitwa ngo ni ibya komine byubatswe imyaka irenga 5, kandi bamwe banyagihugu bakwa intererano y'ibihumbi 100. Icerekana ko yari ayo kujya mu mifuko yabo nta na kimwe gikorwa. Abanyagihugu nibo baca baza kuhakora ikivi rusange, bigatako ko usibye bakaguca amande. Akandi karorero nutwara umugambwe muri komine, iyo aramutse aza muri zone Musenzeze, chef de zone aba atomboye. Icihutirwa aca kubadandaza agatangura kubaka amahera yo kumwakira. Ubuheruka yatoje amafaranga yababa 1,000,000 by'amafaranga y'amarundi. Uwo mukuru w'umugambwe ahantu asanzwe avantana 20,000 by'amafaranga y'amarundi y'imoto yotanga. Icibagiwe nuko atanu urubanza rwo kumwakira ruba rwabaye. Ya mahera baca bashira mu mifuko nabo babiteguranye. Urundi ruyeri rwa chef de zone mushasha Abudori bashira hashize n'ukugwiza amanama n'ibivi rusange, agaca atoza amande abatitabye inama.
mu iterabwoba ryinshi kandi utabikoze agahura n'ingorane zikomeye cyane. Ibaze ko ageze aho aca umunyagihugu ibihumbi bishika muri 50 by'amafaranga y'amarundi ngo ntiyitabye ikivi rusange. Ejo bundi batwatse amafaranga ya rwa rumuri rw'amahoro rwariko ruratembera mu makomine yose, utagiye kurwakira yaratojwe amande menshi cyane. Turarushe n'ukuri iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi baramaze kuyirambirwa. Ibyo byose ibyo ariko aradukorera biramaze kudutera ubwoba bukomeye cyane. Twebwe turagowe cyane muri iyi komine, ntitugira aho tubivugira. Mudufashe gusemerera turabe ko byohera kuko biratubabaza cyane kandi bikadutera ubwoba. Abadandaza bararushe ku buryo bukomeye cyane. Ubundi munyagihugu muri komine Mushiha yanditse ati: "Jewe ndi umwenegihugu wo muri komine Mushiha mu ntara ya Cankuzo, ndi umudandaza. Abadandaza turahagorewe rwose. Mu ndwi zibiri ziheze batwatse buri mudandaza ibihumbi 20 by'amafaranga y'amarundi, batubwira ko ari ayo kwakira umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo. N'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi barayatanze kandi ku gikenye gikomeye cyane. Abatunze ibyuma bisya batanga buri cuma ibihumbi 40 by'amafaranga y'amarundi, none ubu naho barimwo batwaka buri mudandaza ibihumbi 25 by'amafaranga y'amarundi. Mutoya wa nyuma atanga ibihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi canke ibihumbi 10, kandi ni itegeko utayatanze baca bakugariza. Ibyo biruko urakora bikanga kubera ukuntu nta muyaga nkuba, atamazi, atagitoro, ariko bo bakabandanya kudutoza amafaranga angana gutya. Ikibabaje rero nta n'igitansi baguha. Ubu naho batubwira ngo nayo kwakira Ndayishimiye ngo batumye muri komine amafaranga ashika miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi. Uko ariko amakomine 5 mu Cankuzo bategerezwa kukwiza miliyoni 100. None bibaza ko tweho tuyakura hehe? Bibaza ko tuzayakura hehe amafaranga batwaka umunsi ku munsi? Ibibazo birahambaye cyane kandi biranakwiye gusigurwa n'abatwara igihugu. Bino bibazo abanyagihugu bo mu Cankuzo babaza birahambaye. Ibiri by'umukuru w'igihugu ntibikwiriye kuguma binumye. Miliyoni 300 bahawe n'igihugu ngo batunganye ibikorane by'amashirahamwe by'amashimwe bayakoresheje iki? Mbega hehe amashimwe y'umuryango w'umukuru w'igihugu arihwa n'abanyagihugu? Ubwo bubasha bwo gutoza amakore atazwi abajejwe intwaro babukura hehe? Izi miliyoni 100 ziriko ziratozwa mu Cankuzo zizokora iki? Bino bikorane abantu bajamwo ku ngufu bimaze iki? Ni amasengesho koko canke ni ubujanja n'ubuswahili bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko nyine aherutse kubyivugira? Kuko ibintu ariko arakorera abarundi ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni. Tuvuye kuri ayo makuru arabana n'ibiriko biravugwa ku muryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi watunganije igikorane cyo gushimira Imana, ariko abarundi akaba bariko barabigokeramo. Amakuru yacu tuyabandanize kuri ya nkuru ko ababwiye mu ntango, aho igisoda kimaze kugumuka kubera ibikorwa biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba duhejeje kuronka, avuga ko hari akarwi k'abasirikare kariko kariyegeranya kugira ngo gakore impinduka zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje ingendo ye kurungika abasoda gupfira muri Kongo. Ibyo kandi bikaba biri gutera ikibazo gikomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi, aho abasoda isinzi bariko baragera muri Kongo bagatoroka igisoda bakajya kwifatanya na M23, abandi bakajya kwifatanya na Red Tabara ndetse n'indi mitwe itandukanye irwanya leta y'u Burundi. Ibishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu minsi iri imbere ku Burundi. Akaba ariyo mpamvu hari akarwi k'abajenerali ndetse n'abasoda bato kariko karakora integuro ihambaye cyane yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko yahemukiye igisoda, kandi biraboneka neza ko ibi bintu ariko arakorera abasoda bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igisoda, kandi igihugu kidafise igisoda naco kiba gisambutse. Bikaba ariyo mpamvu nyine hari abasoda bariko barategura guhindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi babanje gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye.
ayo akaba ari amakuru nyine tukibandanya kutohoza turi buze kubashikiriza mu idonizo ry'amakuru yacu hanyuma nituza kubona amakuru arambuye arabana n'abariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.